na dora kinene ko kuno musore Epidey winner ni Epidey winner inyuma yo kutubwira yuko agomba dutemwo ipi y'indirimbo atatubwiye igitigiri cazo ubu tuvuga navuze ngo reka mbanze ndabahonje biciye ku mbuga ziwe akoresha avuga ngo reka mbanze ndabahe indirimbo yanje Yambere igize ipi yanje. Urebye ukuntu uno musore ariko arakora bigaragara neza yuko afise ishavu, ariko pana rya shavu ribi, rya shavu ry'akazi kanatsinda yuko yaramaze amezi 5 adasohora indirimbo, ariko nanone ukabona yuko igisibo yaramaze kugira agomba agifute. Reka nanone ndakwibutse yuko uno musore Epidey winner indirimbo ziwe zose asohora usanga ziryoshe ku rugezo rwo hejuru cyane. Ivyo bigasobanura yuko uyu mwaka agomba dukubite amahiti menshi. Uyu musore Epidey winner turamukizwa nikira abakunzi b'umuziki ndundi aho bari hose, urabona ko bafise ishaka ry'uko uno musore Epidey winner yoguruka kagera mu bicu, kuko urabona yuko uno musore Epidey winner afise impano idasanzwe, impano ikarishe. Reka dutangurane nawe muri runo rugendo rwiwe rwo kuduha indirimbo ziri muri runo rukurikirane rw'ico yise ipi, maze dutangure kwinjoyinga indirimbo ziwe imwe ku yindi. Binabaye na ngomba tuzizane kuri Achieve Your Dream TV, tuzinjoyinge tuzisesangure akantu ku kandi. Iyi ni Achieve Your Dream TV, turahari kugira ngo dushikire umuziki ndundi ugere kure, tugere mu bicu, maze ejo nejo bundi abandi bazosigira batureba bavuga ngo mu Burundi bararirimba. Iyi ni Achieve Your Dream TV, kuri mikro mwari kumena True Boy.